uno musi w'umusaseredoti ukiri muri ayo mashuri mato mato warigeze wiyumvamwo cyangwa ubona ko uzohava umusaseredoti? Mvuge ko vyaje kare birafise aho vyaciye. Ubwa mbere vyaciye muhira, kuko muhira barasenga nabo barasenga. Papa yari umukuru wa korale ku Gisata. Muca mwumva ko ugusenga bica bitangura kwinjira muhira. Niga mu mwaka wa mbere hari umupatiri w'umutaliyano bamwita Federico akiyita Bucumi, ku by'ukuri yitwa Federico Lorini. Mugabo kubera mu bapadiri b'abataliyano baje muri diocese ya Ngozi yaje ubugira 10, narabimubaje mu nyuma tumaze kubana. Ndumupatiri na warumupatiri yarambwiye ko yeyise Bucumi kubera yaje mu Burundi agira 10 mu barungitswe na diocese avukamwo, acagira ati jewe rero ndi Bucumi, nitwa Padiri Federico Bucumi. Bakwagiye kuja mu seminari ubwo nibavuze ati ubu birarangiye rero ndabona zanzira z'igisaseredoti ndabona ziko zira oya ako ico ciyumviro caragumyemwo. Mu byo batubwira ko narakwiriye no mu mugwi witogwa groupe vocationnelle bagira bati hari n'igihe bicangana nyene kumva umengo vyagiye mugabo bitarateba bikagaruka. Bene utwo naso turahaca imyaka y'umuntu turahaca ukamengo ngira ngo bwa bundi Imana ntavyishaka cane cane papa amaze gupfa nkagira ati papa niwe yabishaka none nzoza kuba patiri atakiriho ngo abibone. Kandi kajyo keza turonse ko kubonana kuri no mugoroba kuri uwo munsi wa gatanu nkuko dusanzwe tubigira tugahurira mu kiganiro ca PDF ni Peace Discussions Forum, aho tuganira ku biyago bitandukanye tugaheza tugatumira umutumire kanaka bivanye n'ico dushaka kuyagako. Nkuko mwabibonye rero twagiye turabimenyekanisha no munsi twatewe iteka na padiri ariwe asanzwe arongoye ivyigwa ngaha muri kaminuza ya Ngozi, araza kuronka umwanya ukwiye ko bituyagira. Tukaba rero tubatumiye kugira ngo dusangire kino kiyago nkuko twama tubikora. Abarwaje ubwa mbere turababwira yuko ari kiyago cagutse, umuntu wese ashatse kugira icyo aterera cyangwa ikibazo abaza ashobora kukibaza. Rero ibi biyago ni byamaho, ntagira umuntu ibaza ngo nivyo no munsi gusa, n'iyindi minsi turabikora tukabatumira mbere yuko abo vyokundira bo kwama baje minsi yose ku mugoroba tukayaga ku wa gatanu. Hanyuma naho buri cyo yunguka kuko na cyane cyane ko twifuza yuko abantu tuyagira bagira icyo bahakuye bibafasha mu iterambere ryabo. None rero nagira ndabatumire rero tubanze twakira umushyitsi wacu. Padi mwiriwe? Ndaguhaye mwiriwe. Namahoro. Namahoro. Yego turi kumwe n'umupadiri, hari igihe umuntu yibaza ati mbe turashaka gutangura igikorwa tudasenze. Ngira tubaza gusenga imbere yuko tuza kwihaga bihagije. Yego cyane, reka dusenge namwe guma mwicaye kuko gusenga turabarundi n'ikintu gihambaye. Yego. N'ikintu gihambaye kuva na kera narindi n'abamisiyonari bataraza barundi bamye basenga. Hanyuma abamisiyonari bafise iyindi mpinyanyuro bagize. Uwo yarumvirije ijambo ry'umukuru w'igihugu ku itariki 15 z'ukwezi k'umunani mu mwaka uheze hari y'umugera agira ati hari ubwuzure bwa kera uko abarundi basenga, hanyuma aho Yezu Kristo aziye dutangura ubwuzure bushasha. Ubwo bwuzure bushasha bw'i Burundi buhura nako bwo muri Yezu Kristo buhura n'ubwuzure bushasha nkuko abarundi bari bameze, hanyuma turagera aho tugeze turatera imbere. Ryari ijambo rihambaye cyane umukuru w'igihugu yavugiye hari y'umugera twibuka yubire imyaka 125 ubukirisi bushitse mu Burundi. Ikindi ca kabiri murumva ko mengo twatangwe tutarasenga. Ikindi ca kabiri nuko mwibwirizwa shingiro ry'u Burundi ibyo gusenga vyahawe ikibanza kuko urumva birajanye n'akaranga kiwacu. None nta bikorwa twoza turakora turabarundi tuzi iyo tuva niyo tuja naho tugeze, mbere bigatebekaja no mu mateka n'amategeko y'u Burundi
nta gikorwa twakora tudasenze twaba twibagiye ko turi abarundi. None rero ngira ngo sinzi ko iyo ari intangamarara, none rero tugume twicaye mu kamara twumva dusenge dushimira Imana ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Mana we waremye umuntu ntumureme ari nyamwigendako, ukamuremana n'abandi ukamushyira mu muryango kugira ngo ntabe karadoga ariko asangira ijambo n'abandi. Turagukengurukiye, waramuhaye uburyo n'ububasha bwo kuvuga, gushikiriza ibyo yiyumvira nuko yiyumva, kuko nawe waremye byose ukoresha ijambo wawe. None rero turagushimira ku kanya keza uduhaye, nudufashe ibi biyago bitwubake, byubake abariko barabyumviririza ngaha, byubake mbere n'abazovyumviriza hanyuma. Umwe wese agire mbere ico hakuye ngo ashobore guterera urugendo abantu basangiye kuri ino si, ruba urugendo rwiza rububaka kandi rubashikana iwawe ku gihagararo kizima wenyine ubipfuriza. Tubigusabije Yezu Kristo Mukama wacu, amen. Amen. Nije ndakavuze ntari mbenda fise uruhusha rwo kuvuga ego cyane kuri ku rumenyetso ego cyane. Umukirisu wese hari ibyo atorekurirwa, ariko ugusenga no gusengesha nta numwe atabishobora. Gusa hari ubwoko bw'ibisabisho nk'imisa, ariko murazi ko no mu misa naho nyene patiri ntahera ku ntango gushika kuri byose. Hari abaririmba, hari abakorezi, hari ababwira abantu ko bigenda ati nimwicare ngaha haracareho ikibanza. Murumva ko no mu misa turabizangira, n'abasoma ibisomwa ego n'abana bakina abandi bariko barasenga nabo nyene ego. Murakoze. Twagira dusabe abashyitsi ubu nyene ko kugira mu bibanza by'imbere kugira ngo muze kuvyumva neza. Hanyuma padi turabahaye kaze muri kino kiyago cacu cyo kuri no mugoroba. Mbega ku batabazi turiko tuganira na padiri nde? Jewe nagira ngo bamvuze izina ndi Patiri Lambert Riyazimana, umupatiri yegukira diyoseze ya Ngozi, diyoseze gatolika ya Ngozi. Mvuka muri paruwase y'Umusenyi muri komine ya Tangara, komine ya kera canke komine nshasha izoguma ari Tangara, mu gisata citwa Bomba aho niza amashuri. Ubu mwabivuze tugitangura ndi ngaha muri kaminuza y'Ingozi nk'umwigisha, ariko ubumwe kandi mu bigisha ashinzwe gutunganya ivyigwa, mu gifaransa bavuga directeur académique. Nkaba mu rwego nyobozi rero rwa kaminuza. Ko ndi ngaha reka mvuge ivyo ngaha, ariko ko umupatiri adakora kimwe. Navuze ko n'umupatiri wa diyoseze ya Ngozi, hari ibindi bisanzwe nshinzwe. Mvuge bikeyi muri byo. Ku rwego rwa diyoseze ni jewe nshinzwe igisata cyo kumenyesha no guhanahana amakuru muri diyoseze ya Ngozi. Niyo iheze igaca intuma no kubikora ahandi ku rwego rw'igihugu mu mugwi w'ubuhinga ku rwego rw'inama y'abepiskopi, turi kumwe n'abandi bahinga ngo turabe ko twoza turatumbereza uko Ekereziya Gatolika iheza igatumbereza ibyo guhanahana amakuru no kuyamenyesha. Ikindi numva novuga kugira simvuge byinshi cyane ndandira, nuko nsanzwe ndi mu mugwi w'igihugu ujejwe umugwi w'igihugu washizweho n'impuriro mpuzamadini, abakatolika, abayisilamu, umuryango w'abisilamu n'umuryango w'abaporoti. Ndi muri umugwi w'igihugu ujejwe kwegeranya abanyepolitike n'abanyamigambwe, ugakorana n'intwaro kugira ngo tumenyere kandi tubamenyereze nabo nyene gusangira ijambo no gusangira ikiyago. Gutyo niyo hagize kumbere n'interano twogira igashika kuri izo nzego nyene, haba mu barongoye igihugu, haba nyene no gufasha abanyamigambwe n'abandi banyepolitike. Ngira ngo nogarukiriza kuri ivyo kuko umusaseredoti akora vyinshi iruhande yo gusoma imisi. Ni vyinshi. Turagushimiye ubiciye ku masonga nka byose, ariko ngira turaza kora mu mwanya wo kubishikako. Hari ikibazo umuntu akora kwibaza ati mbega umusaseredoti yiga amashure nk'ayabandi bose biga. Padi, wewe amashure mato mato wayize he, wayize gute? Amashure mato mato igihe babona ko nshobora gushira ukuboko ngaha hejuru y'umutwe nkakora ku gutwi, murazi ko ariko bapima ko umwana amaze imyaka 6 ndwi ngo ashobore kuja ku ishure. Baciye banjana ku ishure hafi yo muhira, ko
ibirometero bitatu gusa bine gutyo uvuye muhira ku ishure ryo mw'Ibomba. Ishure ryo mw'Ibomba ku vy'ukuri ntiryariho, naho twiga mw'Ibomba ryitwa Epe Nyankurazo. Mu nyuma maze Ecole Primaire Nyankurazo. Maze gukura nkabitegera, natevye ntegera yuko ryari ishure ryari kubakwa mu Nyankurazo, mugabo iyo vyaciye sinohamenya, riraheza riza ryubakwa mw'Ibomba, riba igisata c'ubuyobozi bw'ikananira, ni muri zone Kananira, aho mw'Ibomba ni muri zone Musenyi ya Tangara. Hanyuma tukitwa abo muri Nyankurazo, ariko ku vy'ukuri twiga mw'Ibomba. Rimwe rimwe bikaducanga turavyandika tuguma twandika ngo Epe Nyankurazo, Epe Nyankurazo. Hari n'abantu no kuhamenya batahazi, je nari ndahazi kuko mawe ni yavuka aho mu Nyankurazo. Mu nyuma vyaratevye biratonda, aho bubakiye amashure menshi guhera mu 2005 kubandanya, no mu Nyankurazo bararonka ishure ryabo rero ribitirirwa. Dushobora rero guca tugira ngo Epe Bomba. Mugabo uwoja mu mpapuro zindanga iyo nize bogira ngo nize mu Nyankurazo, ariko sinigeze nja kwiga ikintu na kimwe kiretse ivyo nize kwa sokuru no kwa nyokuru no mu bandi. Nahize rero mbega yemwe no kwibuka imyaka ngira nabitaha hatangwe muri 87, ndahiga imyaka 7, 6 ya mbere rusha mu mwaka wa 6 sinadubuye, ubwo mu mwaka wa 6 naradubuye. Sinadubuye gushika mu wa 6, umwaka ugira 7 niho nadubuye. Ariko naho mvuga ngo naradubuye sinavyemeye, nuko ntafise ukuntu nobihinyuza, kuko iyo konkuru twakoze ari mu ntambara sinigeze mbona icavuyemwo. No kuvuga baraje bavuga ngo umuhungu wo kwa naka yaramenye, abandi ntitwamenye ko twabuza 2, 5, 10. Mugabo je nabona umengo ntabitoye kuko nta manota bigeze nta mpapuro baje. Jewe mu wa gatatu niga mu mwaka wa 6 ndi mushasha, nabo wa 3 uwa 4 uwo yatoye ko nkuru mengo ntiyaba mu bambere gose. Naguma mvuga nti je ndavye ivyo nakoze ngira nabitoye, mugo ko ata mpapuro twabonye, ata n'amanota twabonye, niho kanje mpagira ngo sinadubuye naho nasubiye mu mwaka wa 6. Ariko baravuga ko konkuru ari umugisha, ngo konkuru n'umugisha ku buryo ngo wa mbere munanira mkango nk'uwicu bakayitora. Ivyo sinigeze ndavyemera kuko agapfindo natoye nari kugatora mu kibazo gisanzwe, hakaza nkako nyene mbere n'ibiharo batabihinduye. Sinumva ukuntu teba nkagira umukoshi sinda bitore. Ari mu Gifaransa ibi vy'imero mugirwa n'imero mugira nk'akarorero, nta mukoshi woza hamwe imero mugira n'imero mugirwa kandi wari usanzwe bizi guhadikiriza irivuga muri kahise k'impita kivi canke kimvuna ngo canke indengagihe, ngo ni kahise kari gutatu: passé proche, passé composé canke ya hafi na passé ya kera. Umukoshi ntiwoza ngo utebize uco vyibagira wari ubizi. Nico gituma ntavyemera. Hariho imvugo zimwe abantu bagenda bararonka mu buzima bagateba bakavyakira uko navyo bidahinyuje bakinsigura ati nawe kugira bimunanire ngira wo bari umukoshi. Mugabo ukuntu abantu bananirwa bakagira umukoshi umwaka umwe, imyaka 2, 3, 4, 5, 6 kandi baba bambere canke aba kabiri, sinigeze ndabitegera. Umunsi hogera bashobora kubitwigira bakabitwigira tukabitegera. Yego, aho rero naringe maze umwaka wa 5 amashure y'intango nayo amaze mu imyaka 7. Yego, uno musi w'umusaseredoti ukiri muri ayo mashure mato mato warigeze wiyumvamwo cyangwa ubona ko uzohava umusaseredoti? Mvuge ko vyaje kare, birafiza aho vyaciye. Ubwa mbere vyaciye muhira, kuko muhira barasenga nabo barasenga. Papa yari umukuru wa korale ku gisata, muca mwumva ko ugusenga bica bitangura kwinjira muhira. Niga mu mwaka wa mbere hari umupatiri w'umutaliyano bamwita Federico akiyita Bucumi, ku vy'ukuri yitwa Federico Lorini. Mugabo kubera mu bapadiri b'abataliyano baje muri diocese ya Ngozi yaje ubugira 10, narabimubaje mu nyuma tumaze kubana
ndumupatiri nawe ari umupatiri yarambwiye ko yiyise Bucumi kubera yaje mu Burundi agira 10 mu barungitswe na diocese avukamwo acagira ati jewe rero ndi Bucumi nitwa Padiri Frederico Bucumi. Uwo Padiri Frederico Bucumi rero niwe rimwe avuye gusoma imisa iwacu yatevye ambwira n'ukuntu byagenda ico gihe avuye gusoma imisa mw'ibomba yabanje mbere gukinisha umupira yashatse kuza gutanga isiga ry'abagwayi mu mihani wacu acarondera rero umuntu ngira ngo akeye mu maso sinzi canke yakerebutse yoza ko hamwereka aca nkubita mu kaduga. Wewe yego uri mu wa mbere ndi mu wa mbere yego tuca turazana naho hantu ubwa mbere sinzi ko abavyeyi bari bamaze kuja mu muduga sindavyibuka ico murumva ko arakabirya. Ica kabiri ntangazwa n'ukuntu uwo mupatiri w'umuzungu aje kwitaho umukecuru yitwa Mbonankira aje kwitaho umukecuru wo mu kibano umuntu w'umuzungu aje kwitaho umuntu w'umukecuru wo mu kibano ngira ngo kari gakabutse rero ako kantu kuko mbona ko cyane mbona ko ari ikintu gikomeye gose. Hanyuma kabuze ko yitwa patiri yegereye abantu akinisha umupira akinisha umupira natevye ntegera yuko ivyo gukinisha umupira vyiwe ndakigire kugira sindakigaruke ko igihe kuri Republika ya kabiri birukanye abamisiyonari nawe yari mu kiruhuko mugwe rasanzwe akinisha imipira muri paruwasi y'Umusenyi yagarukira era za Ruhororo muri paruwasi ya Gitwenzi y'ubu kinjira muri Karusi muri Bugenyuzi y'ubu gitaramuka gutyo barungitsa birukanye abapatiri mugabo we yarasanzwe akinisha imipira abana bakorezi abana bariya buramatari w'ico gihe w'intara ya Ngozi yagiye ku mukuru w'igihugu Bagaza Yohani Batista amabwira ati naho wirukanya abapatiri hari umupatiri wirukanya afise akamaro kanini cane kuko aratanga imipira agakinisha gwaruka akarufasha abo bantu sinobakira ati umukuru w'igihugu amabwira ati none agaruka ari umupadiri canke agaruka ari umumenyereza w'inkino ati nagaruka ari umumenyereza w'inkino ntiyitwe patiri acara yava mu Butaliyano agaruka ari umumenyereza w'inkino mugabo atari byose umuntu aca bigira ko rumwe rusharamara zose yacaza rero abandi badafise uburenganzira bwo gusoma imisa mu ndwi hagati wagacaza agaca akinisha umupira mugabo agaca ashirako n'imisa abandi bapadiri batobishobora ivyo byose urumva bibaze kuza biravangara umupadiri akinisha umupira araba abagwaye umupadiri azi Kirundi kandi ari umuzungu bivuga ko adukunda ndabona ko umupatiri cyo bari ikintu ciza ngira vyahereye hamugo muhira barateba barabivomera aho nagiye ndaca abavyeyi bawe ntibigeze bakubwira ati mwana turifuza ko umusaseredoti ego nivyo vyaraje kandi ndanavyakira nkumva ko byo bari ibintu vyiza kuko vyari bavuze ibintu nza numva niyumvamwo hari ikintu gihambaye ngira ngo muhira barabatugirira umwana w'umunyeshuri yize gushika mu mwaka wa 3 ubwiye gusenga ntimwabwiriza kujana n'abavyeyi byanse bikunze bavuga bati uja mu ya mbere canke mu ya kabiri ibu byo we birakuraba mugabo uze kuvuga injiri basomye byagira abavyeyi bose canke ni mwebwe nyene iwanyu papa canke mama yakubwira ati wagiye mu misa ego basomye kwande wibagiye ko ari kwa Luka canke kwa Yohani kandi ariho waruri urumva ko wabwowe cane udashoboye kwerekana ko ariho waruri bigaca bituma rero umuntu akura agira ati nzokumviriza kugira ubwa mbere na mbere simbura ico mvuga muhira simbura ico nishura mugabo kuvyumviriza bigenda nyene biraguhindura nuko nyene hanyuma bavuze ko bipfuza ko no mupadiri papa yaravyifuza cane kuko yari muri ba bantu bize amashure muri rya myaka ya 70 bakavuga ko yo yaramenye n'ikibazo ca leta hanyuma abatari wagenda kubandanya amashure imureke mu iseminari uwo muntu nyene kubandanya amashure ubu ntakiriho ariko yarakundana cyane na papa ukwa nawe nyene ntiyabaye patire mugabo yaciye imyaka ya mbere yize mu seminari nto y'imureke hanyuma mu nyuma ngira ngo bamaze kumenya ivy'akarenganya vyagibera aba muri kino gihugu ndibuka ko yahora aduha amafaranga igihe cyose aje ku Gatumba kuko yamaze imyaka yiga ku izina rya papa kandi papa yarabizi bari baratevye barabimenyana bose ngira n'uwo muntu byari byaramubabaje ngira re papa yaripfuza ko no bapatire kuko ngira ngo yari kuji mureke nawe kifuza ko yari kuba patire hanyuma binigirwa mu menshi ndabivuge gutyo kagira ati ngira vyo mpimbara
mubanje habayemwo umupatiri aca arabimbwira rero yego urumva yuko kandi yabimbwiye hakiri kare ntarashika mu wa gatandatu yego ati mwana wanje uraraba ivyananiye jewe weho zobigereko ivyo ntiyabimbwiye ngo vyamunaniye nagenda bitegera buke buke icatumye kumbura vyipfuza icatumye ndagenda bitegera buke buke yego urakoze reka dutera imbere urangije ayo mashure yo mwibomba vyandurutse bikunda gutora ko nkuru cubanda neza konkuru vyagumye bigenda nkuko ikiyindi konkuru twakoze twayikoreye ikananira nza kuyikora tuvuye mu buhungiro muri Karusi ahantu hitwa Inyamugari icicungerwa n'abasirikare konkuru ku mpoho bazaba bafise kwimbugita kandi bamwe zariko amaraso ukumva iyo nkoho iraguciye ko nkuko ikagukwavu ugiye uva mu buhungiro ugakora konkuru gutyo aho rero nibaza iki cyatumye ntayimenya naho naronka nari nasigaye mbu wa mbere ndubuye naciye ntangura kuba wa mbere mu wa gatandatu kuco gihe bwa mbere nahasanze abahadubuye 4 5 6 ego mugabo nagira nti umwaka aho nzoyitora ntayo natoye kuko twarayikoze umengo bafatiye kwijana n'ayandi narabuze nka 3 canke 4 mugabo ndabona nti ubwo banayikoranye ikonkuru ntayo nari gutora hanyuma niyo ndayitora kubera hari mu ntambara umwishure ry'Imusenyi rikuru ry'Imusenyi muri lise y'Imusenyi bariko baratera amagrenade baheruka gucomita imbugita umuntu yari umukuru w'abanyeshuri ava ku mutumbi wacu yiga muri iryo shure ry'Imusenyi papa kagira ati naho wotora konkuru ntuzopfunjanye hariya mu ndara uze gupfira uzokwiga koleje zariko ziraza koleje kominare zariko ziraza ati uzokwiga muri koleje wigutaha mwijoro bigorana turara hamwe nakuvuga niyo ntora konkuru sinari kuja mu ishure ry'indara hanyuma agira ati uzokwiga ngaho birambihira bikwiye kubona atandetse ngo mbandanye ndubure kandi ntebe nitorere konkuru ati ntavyo kugumuteba hajya amawindwi ncaniga rero imbere yise hariho umwaka windwi wakukira muri college communale yo mu Gasezegwa ubari lise communale Gasezegwa yubu umwaka windwi je nawize hajya imbere y'isengero Imusenyi kubazi Imusenyi mugabo turi umwaka windwi B uwo mu Gasezegwa yari mu Gasezegwa mu batwigisha akaza mu Gasezegwa na diregiteri waha akaza gusa mu mwaka w'8 baciye bimukira igisha jewe n'abandi bakeye imbere n'abigisha bamwe twari kumwe no babakira abagenzi duca twimukira mu Gasezegwa nza kubandanirizayo ndaheza rero niga mu Gasezegwa imyaka ikurikira gushika mu mwaka w'10 mwibomba no mu Gasezegwa hari urugendo n'imiburi ibirometero nka 200 cyangwa 3 wataha muhira byarakunda ko wiga ugataha rimwe narataha ariko navuze ko nari kwiga ku ishure ryo mu Nyankurazo ariko ritari rihari niyo mama avuka narashoboye rero kuronka homba mu miryango yabo kwa mawe nkaheza nkaba ndegereje bukebuka ariko naho nyene twahagenda umwanya munini isaha irenga ariko ku minsi ya gatandatu ku wa gatanu twaca dutaha kugira ngo umuntu azorondere n'utuntu two gusahiriza abo bantu bamutunze kumbure kuwa Mungu ku mugoroba umuntu arikorera akagunira ko duharage canke twumbati canke tujuma umuntu yaronse kugira ngo dusahirize abo badutunze hanyuma ikindi catuma jewe mbwirizwa gutaha niga mu mwaka wa 4 naciye ninjira muri korale urumva ko papa yaririmbisha ku gisata je ninjiye muri korale ku iparuwasi n'amanyamanya masinzi ko aragabanuka kuko jewe ntoza kuririmbira ku gisata naja ku iparuwasi ku mvo zibiri icambere mboneye Imusenyi n'ahantu haboneka hanyuma baravuza inanga ku gisata tayiriyo nkumva nshaka kuvuza inanga gose nkumva shaka kuvyiga ko papa yarazi ivyo kuririmba no kuririmbisha cyatangura kunyigisha rero ivyo kuvyamanota ayabakoresha mu kuririmba no kuririmbisha no kuvuza inanga no kuvuga ko ngiye no mu mashuri makuru nagumye ndirimba muri korale bigatuma rero ntoguma aho hantu nkaheza mu mpera zindi nkaza muhira kugira ngo nzoje gutegura ku wa gatandatu ku wa Mungu ngende muri kuririmba mu misa hama ku wa mbere mu gitondo cakare masaha 10 itaragera umuntu agaca azinduka agenda rero mu Gasezegwa kandi ntitwacererwa twava kure twatangura saa 2 hataragera
tugaheza tugashika kandi barababwona imvura itaguye rikadufasha kuko twagenda turasubiramwo ivyo twize ntitwagenda turaganira twigira mu nzira kuko muhira nta matara ubu abantu bariko barazana amatara y'imishwarara y'izuba riko biragwira mu gico gihe nta vyari bihari wigira ku gishirira canke nyene amazutu mugabo navyo nyene vyo mu ntambara burya ibitoro ntivyamye vyo bitworohereza hari igihe wasanga yabuze hanyuma tugafata uwo mwanya wo mwibarabara uri kuragenda umaze isaha n'inose uri kurasoma ibintu ntitwagenda tuhaganira dutaha mugo tugenda tuhagenda turigira mwibarabara umwe ngaho uwundi imbere twari benshi gutyo ushitse nk'umuntu bakakubaza ico usomye ugomba ushike kw'ishuri ico nawe none cari kukunanira kandi twaravyungukiyemo niko novyita yego iryo shuri ryo mu Gasezegwa ndarizi ko nanje naragizeko umuntu yitwa Lambert Liyazimana baramuvuga cyane bavuga ati haraciye umuntu aciye ubwenge ugeze rero muri iyo college communale ngira ntaca kugoye ko ahantu barinze basigara barakuvuga ko basigaye baramvuga ntabyo nzi mwebwe mwahashitse mu nyuma nimwe mwobivuga mugabo amashuri mwanya namaze kwishura ntivyigeze bingora cyane hariho ibingora mugabo sinigeze nsubiramwo ugasanga ndonka yakwiye 62 kwijana 58 nivyo naronka 90 kwijana hanyuma nateranye ugasanga ntama ndenza amanota 80 kwijana mbere ngira na 90 nkayegereza kurumva twadufite n'umwanya wo kwiga muri iryo barabara yego urumva ko iryo zina ku bantu bahaciye bararizi abatari bake nuko mbere atamashusho hasigara ngira ifisho yiwawe yari kuba ihari uriko ratera imbere mu mashure kandi wagiye numwanya umwe uri mu Gasezegwa undi mwanya wagiye muri kohare wagiye hehe hariho numwanya wo gusamara ubwo cya kiyumviro cyo kuyihebera Imana n'ikiye gihavuye kivamwo bivanye n'abagenzi cyangwa n'ahantu uri kuraba hatandukanye na yandero abavyeyi baguha misi yose oya kubera nagumye nsenga kandi nkama ndi hafi kuko mu Gasezegwa nasanze baratanguje korale mugabo wayitanguje sindamuvuga naramusomije kuririmba ko je narinzi vy'amanota cane no kuvuga nshashika ndagiremesha no kurabumva ko ushinzwe abandi hariho agatima kagumaho nshinzwe abandi muri korale nshinzwe abandi mu muhari hariho agatima kagumaho murumva ko nagumanza kuririmba neza mu mwaka w'icumi hageze ko tubandanye igice ca kabiri c'amashuri yisumbuye narasabye kugenda kubandaniriza Mureke ico gihe papa yari yaramaze gupfa yapfuye niga mu mwaka w'8 ndasaba kubandanya cyo kimwe n'abandi bavuka muri paroisse y'Umusenyi uwo mwaka hemerewe babiri umwe aragenda udashaza kwiga ivy'ubuganga ndasaba ngo basi ndamusubirire bambwira ngo waramaze guteba caniga muri lycée y'Umusenyi igiye mu gisata c'indimi aho nyene bakwagiye kuja mu seminari ubwo nibavuze ati ubu birarangiye rero ndabona zanzira z'igisaseredoti ndabona ziko zira oya ako ico ciyumviro caragumyemwe mu byo batubwiye ko narakwiriye no mu mugwi w'itogwa groupe vocationnelle bagira bati hari n'igihe bicangana nyene kumva ngo vyagiye mugabo bitarateba bikagaruka bene utwo natwo turahaca imyaka y'umuntu turahaca ukamengo ngira ngo bwa bundi Imana ntavyishaka cane papa amaze gupfa nkagira ati papa niwe yabishaka none nzoza kuba patira atakiriho ngo abibone ntako karaje mu bwenge mugabo oya ubuzima niko bumeze bikagaruka kuko umusenga burya gusenga biratanga intumbero y'ubuzima bigatanga umuco aha abandi batagira umuco bari kwihebura canke bari kujuragirika umuntu asenga hari ibyo ashobora kubamwo binagoye byotuma abandi bajuragirika ugasanga aragumye umurongo no mu bigoye jewe rero vyagumyemwo kuko ngeze no muri lycée y'Umusenyi nashitseyo baca bantazira patire burya jewe nasubiye ku bufaratiri ngiye muri seminari nkuru kuko novuga nti nasubiye inyuma kuko bantaziriye patire kubera ivyo bari basanzwe banze ko abo muri lycée y'Umusenyi basenga hajya mu paroisse mu misa ya kabiri nanje niho naririmbisha hanyuma nahaje hari abo tuzinanye nshikira muri korale nshikira mu mihari naratwaye mbere n'ihuriro ry'imihari coordination y'imihari ndatwara umugwi w'itogwa ndi muri korale nkiga mbere niga mu mwaka wa nyuma no kwigisha narigishijeho uri umunyeshuri ndumunyeshure byarashoboka
kubera ubukene bw'abigisha bamwe barahunze kubera intambara abandi nyene bidakunda bamwe bakava imureke abiga mu gisata cyo kwigisha muri normale bari basanzwe biga ivyigwa vy'umuziki ibi vy'amanota bakoresha mu kuririmba barabura ubuvyigisha kandi umuyobozi w'ishuri azi ko ndabizi neza azi ko mfise n'ibitabo cagiye ati none babwiza kuronka ico cigwa je nabwiza rero gutegekanya umwanya w'uwanje wo kwiga ivy'iwanje nabo bigisha babakutsa kiva vimureke n'ahandi nabo baza kuwa gatandatu uwo mwanya nkawuronka nkaronka umwanya wo kuja muri korale ku iparuwasi nkaronka umwanya wo kuja mu byo ngaho n'umwanya wo gukina umupira ndabikunda umwanya wo gukina umupira n'umwanya wo kwigisha bikabwiriza kujamwo kandi narabonye ko bijamwo kuko sinayobewe none mbega barinze baguha ivyigutanga ikigutanga kandi ukagitanga baraguha gantuze yagahembo none ko kumukozi yamabirwa n'ihembo oya ntibampemvye mugabo hari impembo nibaza nkuru cane bampaye niga mu mwaka wa nyuma naragwaye amaso ku rugero rwo hejuru cane ku buryo nza kwivuza ndagenda i Bujumbura ico gihe nari maze kuja i Bujumbura mu nama kaminuza y'umuhari ndimwo nakuriye mu muhari wa JEC ndahabona hama ndagenda kwivuza ico gihe no guhakwa narahatswe kuko nari ngiye kurara hajya kuri lycée mu Nyakabiga Skepers hari wayitwara yahora ari umufurera yavuka hari iwacu urumva aracariho niyavuka hanyuma je nca mu nzira ya hafi mugabo sinamenya ko nciye muri avenue bita Avenue de la Mort asanga bariko baraturira umuntu ipine yihindukiza nabo baza kuraba ivyo baza kumbona ngeze nko hirya gato baca baza baranyiruka je narumva je navuze ngiye hajya ndazi hafi ncanca hafi banyirutse ko nari maze kubatambuka